banyagihugu bavuga ko ngo naho amasasu yagabanutse ngo haribonekeza uruja n'uruza rw'abasirikare benshi, bakavuga ko bafise amakenga ko intambara zishobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose. Baramukije n'abakaze mwese banywanyi bacu mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane avuye muri komine Bukeye ndetse n'ayandi makuru ariko aravugwa irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, aho Leta itabara iriko iragira ibitero. Turaza kumviriza abanyagihugu baho ndetse tunumvirize icuka gihari, twumvirize n'ingene ibitero biriko birakorwa ndetse n'ingene ingwano zifashe. Naho honyene muri komine Bukeye abapolisi b'igihugu c'u Burundi bagandaguye abantu, turaza kumviriza ingene babagandaguye ndetse n'imvo zitumye abo banyagihugu bagandagurwa. Ni amakuru twakoreye amatohoza twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero badutohoreje hariko aravugwa irya nino mu ntara z'igihugu cacu, arabana n'umutekano, agateka kazina muntu, turaza kuyumviriza vyose muri aya makuru. N'amakuru rero turibuze no gusubira tugafata umwanya tukibuka Mutama umuhisi Petero Nkurunziza, cane cane tukifatikanya n'abandi barundi bose nkuko vyagiye binakorwa n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Varisito. Ndabahaye ikaze rero banywanyi bacu mwese tugiye kubana muri aya makuru mu buryo bw'idonido. Amakuru twabatohoreje ndetse amakuru nabateguriye fatikanije n'abagenzanje bakorera irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkaba mbahaye ikaze mwese mwafyonze subscribe. Niba utarafyonda subscribe uramanuka munsi y'iyi video urabe ahanditse subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ufyondeko, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse s'abonner maze ufyondeko. Turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Kaze mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abatwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi, igihugu c'ibanye ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, namwe mutwumviriza muri mu gihugu c'ibanye c'u Rwanda. Turazi ko muri abanywanyi bacu abari mu gihugu ca Tanzania, mu gihugu c'u Bugande ndetse n'irya nino ku mugabane wa Afrika. Mwese ndakengurutse kuri mwe mwumviriza kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri ku migabane y'amakungu. Ushobora ukaba utwumviriza uri ku mugabane wa Buraya, umugabane wa Asia, umugabane wa Oceania, aho hose woba uherereye ndaguhaye ikaze muri aya makuru. Makuru arabana n'umutekano ndetse n'amakuru arabana n'andi yose ariko aravugwa irya nino mu ntara z'igihugu cacu c'u Burundi. Muri ku mugabane wa Buraya, mugabane wa Amerika, mwese ndakengurutse. Aya makuru yacu ngira yose nyabashitseko mu buryo bw'idonido. Murazi neza ko atandi namwe uzokwigera urondera amakuru yizewe kandi amakuru agezweko, atojwe neza n'abamenyesha amakuru babahinga mu karere k'ibiyaga binini. Aya makuru reka tuyatangurire ku makuru ariko aravugwa cane muri Bukeye. N'amakuru rero ariko aravugwa yuko abapolisi bagandaguye umunyagihugu. Ese uyu munyagihugu yoba yazize iki? Muri komine ya Bukeye rero haravuga umutekano utari mwiza, ndetse turaza no kumviriza n'ayandi makuru ariko aravugwa irya nino cane cane ahariko haragirwa ibitero biriko biragirwa n'umuhari Leta itabara. Duhejeje kumviriza ayo makuru yose kandi turasubira twumvirize makuru yandi ariko aravugwa cane cane nyene tunaboneraho akaryo ko kwifatikanya n'abandi barundi bose mu kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza, nkuko vyagiye bikundana kuboneka yuko mu misi iheze nyene icubahiro Ndayishimiye Varisito nawe nyene yakoze uwo mugigwa, aho yari kumwe n'umuryango wa nyene icubahiro Denise Bucumi ndetse yari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Vyose turaza kubikurikira muri aya makuru. Reka aya makuru yacu tuyatangurire muri komine Bukeye, aho abapolisi nyene bishe umunyagihugu nyuma yo kumviriza ndetse no kuva muri komine Bukeye
bukeye amakuru yacu turayabandaniriza mu gisata c'umutekano naho nyene ibiriko biravugwa kungene abanyagihugu batanguye guta izabo ijya nino mu makomine yashitswemo n'umuharire Tabara uvuga yuko waje gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Aya makuru yose rero ndabayemwo kaze, reka dutangurire n'aya makuru ariko aravugwa muri bukeye. Majambere Prosper niryo zina ry'umunyagihugu waho bita Mugagishima muri komine Bukeye yishwe akwiswa amahire n'abapolisi basanzwe bari ukirindiro cyaho bita Rusarenda. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko abapolisi bamusanze ahataramiye bagenda babushe atazi icyo ariko aragirizwa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Ari mu masaha 3 badusanze no kuvuga ahantu bita mu Gagano ariho curi uyu mutumba ni kwantsinda ama bimaze kugera uko twebwe twagiye tubona abapolisi baza babiri se gushika twebwe icyakurikiye abaye yuko bacamufata baramuboha kuvuga bamaze kumuduga baciye baca ahantu hari ingoro y'umugambwe ngaho nyine mu Rwantsinda cyangwa gukubita inkoni nyinshi bamaze kuva ngaho baciye baduze barashika ku kirindiro cyabo aho bitwa mu Rusarenda. Saa 9 z'ubuca abegereye umuryango wa Majambere Prosper niyo bamenya ko uwabo yamaze kugandagurwa kugeza nk'igihe cy'isaha 7 z'umutaga wo kuri uyu w'Imana, ikiziga kikaba cari kikiri aho mu Rusarenda. Bamaze kwashika babandanije bamukubita n'umushefu nyene yarahara aravuga ati mukubitire baramukubita. Ubwo mu masaha 9 y'ijoro twagiye twumva telefone zivuga bavuga ko bamwishe yani bamurashe ntibanamunize yishwe n'inkoni bwegu. Yoba ikiziga ciyo kiri mu Rusarenda nyene twase ko atamukumu ishira mu mazeko twe twavuze tuti dushaka abandi haza abantu babo nk'abakuru bakaze hama bakaraba urupfu yarayapfuye no kuri Imana. Birababaje cyane nawe wazitse no kuri wowe komwe. Abajyango b'Amajambere bavuga ko batigeze banamenyeshwa icyatumye afatwa, nayo abagerageje kubaza babwiye ko basubiriye bace baraswa nabo nyene. Kimwe bigeze batubwira ko bamuhuye kuko twebwe aho twari batubwiye ko havuze n'umuntu n'umwe avuga n'ijambo baca baturasa abo baje bavuga ngo twereke Kagame ngaha abaca aravuga ati nciye kubera ntacyo yari asanzwe yagiriye ni kuvuga n'ikirometero kimwe ku bisanzwe kuva aho bamukuye gushika ku Tozi. Muri kino gihe aho umuryango basaba ko abakoze iryo bara bohanwa hakurikijwe amategeko, nayo abapolisi 4 bakorera aho muri komine ya Bukeye bakeye ko gukora ubwo bubisha bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza. Akarere kegereye urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Gwegura ku ruhande rwa komine ya Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke na komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza zihana urubibe n'ishyamba rya Kibira, aho ku munsi wa gatandatu habera intambara zahuza umuharire Tabara n'abasoda. Abanyagihugu baho bavuga ko batekewe n'ubwoba ko bashobora gutegwa umwanya uwari we wose, bakavuga ko iyo bugorovye ko baca bahitana abana bakaja kurara mu mashamba. Abo banyagihugu bavuga ko ngo naho amasasu yagabanutse ngo haribonekeza uruja n'uruza rw'abasirikare benshi, bakavuga ko bafise amakenga ko intambara zishobora kwaduka umwanya uwari wo wose. Imitumba abanyagihugu batarara mu nzu gutinya intambara ziriko zibera mu Kibira nabo ku mitumba ya Gwimbogo, Kibati na Nyamisagara iri muri zone Gwegura intara ya Kayanza. Ivyo nonekariye muri iyo migwano yahuza umuharire Tabara n'abasirikare b'igihugu gushika n'ubu bikaba bitaramenyekana. Makuru yadushikiriye ku mutaga wo kuri uyu w'Imana hamenyesha ko amasasu yabandanije yumvikana ku ruhande rwa komine Kabarore
y'intara ya Kayanza ku mitumba ya Gwimbogo na Kibati. Bikavugwa kandi ko hari n'umurwanyi yafashwe n'abasirikare ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Kiruhura muri zone Ndora muri commune Bukinanyana intara ya Cibitoke. Amakuru dukurayo avuga naho ko abanyagihugu bariko barahunga. Kubw'amakuru atangwa n'abanyagihugu, abasirikare 14 baba bamaze gukomereka kuva izo ntambara zitangura ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu. Cane cane nk'imigenzo iriko irapituka, ugasanga hariho ibintu kera bitabaho, uno munsi mengo vyasasiwe indava. Aho hambere hahise umuntu w'umwicanyi abarundi ntibaca bafukama ngo bamusabe kubera afise inguvu, kubera twazitera bwoba. Baramubwira bati ibi bintu sivyo, nuko abarundi mu mutima wabo siko baba bameze. Nukuvuga barafashwe mpiri rero n'inyigisho mbi bigishwa n'abatwara, kuko guhera nyuma y'ukwikukira, guhera hatanguye kuza za Monrovia na Casablanca, haraje ikintu c'uko umengo hari politike yofatira ku kugabura abarundi, kuko umengo uko mu gihe c'abakoroni bagira bati tubagabuye niho dushobora kubatwara neza, n'ubumwe umwe wese agerageza kwikwegera ko yigisha ati jewe nije nshoboye kugukingira, nije nshoboye kugukingira. Yamara abarundi nk'abanyagihugu bamwe babana imyaka n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Umuntu rero yagerageje kuraba ati mbega bafashwe impiri n'iki, bafashwe impiri n'imico itituka, bafashwe impiri n'inzego z'igihugu ziganziwe n'akagwi, aho usanga rwaba urwego rw'umutekano usanga ruba rutwarwa mu mugambwe, ubutungane butwarwa kwijanja n'umuntu atwara, aho usanga n'inama nshingamateka bikanganyoni ibyo yategerezwa gukora atari vyikorana.